woba wibuka ibibazo wabajije mama wawe? Mbega woba wibuka ukuntu wamubaza wisajije wivyimbije bikomeye? Uyu munsi rero ibi nivyo yahisemo kukubwira. Tega amatwi wumve ibimuva ku mutima. Nimba utari bwakore subscribe canke s'abone, urabubikore ugende nako gakengeri kugira nzoze ndakwibutsa ninakora n'izindi nkuru. Uyu muvyeyi n'umusore wiwe hari ivyo bari barumvikanye. Haheze igihe, hari mu masaha y'ijoro, wa musore asanga nyina wiwe mu gikoni. Aza yuzuye umujinya w'umuranduranzuzi, ahereza nyina wiwe agapapuro yarahejeje kwandikako. Mama wiwe akaraba intoki, hama yicara hasi kugira asome neza ivyo yari yanditse. Ibi nivyo yanditse ati: gukata ivyatsi urandiha 10,000, gukoropaho ndara mu cumba iyi ndwi yose urampa 5,000, ivyo kuja kukudandariza navyo urampa 8,000, ivyo kukubera umuyaya nirigwa niruka inyuma y'umwana wawe navyo urampa 30,000, kumena ibicafu imyanda je ni 5,000, kuba naramenye nkaronka amanota meza kw'ishure urabiriha 25,000. Aha sindavuga ivyo gukubura no gukora neza mu rugo uza kumpembera 20,000. Yose hamwe urampa 103 kandi ugire vuba ndayakeneye. Mama wiwe aramuraba, ariko uwo muhungu we ivyiyumviro vyari vyinshi mu mutwe wiwe, yabaye nk'umusazi. Uwo muvyeyi yicara hasi, mu vy'ukuri yumiwe, umuhungu wiwe yamutangaje cane uko ataramwiteze. Afata ikaramu ahindukiza rwa rupapuro wa muhungu yandikako, nawe yandika ati: amezi 9 yose nagutwaye mu nda ugenda ukura ntaco watanze, amarira yose narize ndayatewe nawe imyaka itari mike nayo ntaco nigeze ndakurihisha, amajoro yose naraye mpagaze ndindiriye kutaha mfise ubwoba bwinshi cane ko ushobora no gupfa, navyo nturabimpembera. Ibikinisho vyose, impuzu, ivyo kurya, amakinga nakuguriye vyose nta na kimwe nigeze ndakurihisha. Ibuka vya birato bizimvye bimwe vya basket ntari gupfa kuronka amahera yavyo, nari yaranjije ndabigura kubera ko ntigeze nshaka ko uja musi y'abandi ukiyumva nkaho utari umwana nk'abandi. Naho ntaco nakurihishije. Mbega uribuka ibirori nakurihira mu biruhuko? Burya naba natsa akadeni ku mubanyi kugira nawe unezerwe, ariko navyo sinabikurihishije. Naretse gusohoka kenshi n'inshuti zanje kugira wewe na mutoyi wawe mbona uko nobagurira ibindi bikinisho bishasha, kandi nivyo wewe ntiwigeze ubimenya. Nagize umubabaro ukomeye cane mu mitsi no mu nyama zanje, nkora nsubira kugira uzogire kazoza keza. Namaze igihe kinini ndirira muri dushe ninyegeje, nibaza nimba nzoshobora kuriha amadeni yose nariye ku bwawe, ariko weho wari wigaramiye. Erega namaze amajoro menshi ntasinzira, nibaza nimba ndiko ndagukorera ibikwiye byose ngukure neza nk'abandi. Buri gihe naba ndahari mu bibazo vyawe. Mbega hari ico nakurihishije? Mu vyo nagufashije vyose n'impanuro naguhaye, hari ico nigeze ndakurihisha? Wa muvyeyi yunamura amaso, araba umuhungu wiwe aramubwira ati: mwananje, uteranije ivyo nagukoreye vyose, usanga urukundo rw'umuvyeyi ikiguzi urutangako kingana n'ubusa mu mahera y'amarundi canke ayandi yose. Nta kintu na kimwe woronka ururiha. Wa mwana ahejeje kubisoma byose
haba amarira akomeye cyane mu maso yiwe. Araba mama wiwe mu maso aramubwira ati, mama, ndagukunda by'ukuri. Afata ikaramu nawe yandika mu ndome nini cyane zivyibushe, yandika ati, byose wabirihiye rimwe. Agumbira mama wiwe vy'agahebuzo atari bwigera akora kuva yabaho. Erega ntuzokwigera umenya uburyo k'abavyeyi araba agaciro gakomeye cyane kugeza igihe nawe uzomubera. Uzoba utanga apana usaba, cyane cyane ku bavyeyi bawe. Uze wame wibuka ko hari ibintu byinshi cyane, byinshi byo gutanga bitari amafaranga. Uyu munsi nimba uri kumwe na mama wawe, raba umugwe mu nda umubwire akajambo keza. Nimba ari kure yawe naho, raba umuhamagare umumenyeshe amenye neza ko nawe umeze neza kubera ibyo yakoze ku bwawe. Nanje reka mfata aka kanya nibwirire mama wanje ko ndamushimira cyane kandi ko ndamukunda cyane kubera ibyo yakoze byose ku bwanje. Erega iyo hataba we, simba ndi uwo ndi w'uyu munsi, kandi simba ndiko ndavuga ibi. Ndagushimira kuba wabanye nanje. Jewe nawe ko ndakubwira ibi, nitwa Gusenga Derike. Nimba wakunze iyi nkuru, raba ukore like utwereke ko wayikunze, unayisangize n'abandi. Nimba utari bwakore subscribe canke s'abone, uraba ubikore, ufyonde nako gakengeri kugira nzoze ndakwibutsa nkoze inkuru nshasha. Kandi nimba hari iciyumviro ushaka kuduterera nk'utwunganira, uraba ucandike muri commentaire. Wakoze kubana natwe.